Usoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu ko nyene yibwiriye abiwe ati nimunyegere mwebwe mwese muremerewe nanje nzobaruhura. Uwo mutima urushe kandi uremerewe niwo tuzanye tuje kwiganira Imana ibituremereye, tuyiganira amaganya n'ububabare dufise muri kiringo twabuze abacu Ndabashikwe Bonaventure na Uwingabire Enirohiane. Tubasabire rero ku Mana twihetse kuri Yezu Kristu umukama wacu. Umutima tuzanye uheze wugururwe n'ukwemera kwacu muri kino kiringo twabuze abacu. Dusabe Mukama nye n'ubuzima abasavyi bawe Bonaventure na Enirohiane bavuye kuri iyi si bahorako kandi badusiganya amaganya. Dufashe tuze twame tubibukana umwizero w'uko natwe uriko uradutegurira ubuzima buzokwama ubwami bwawe. Tubigusabije Yezu Kristu umukama wacu. Umukama we muco w'abashengeye amahoro natubere urumuri mu nzira y'amahoro. Izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda.
y'isi n'udushyitsi biva mu ijuru rimbwira riti andika uti hahiriwe abapfuye bagapfa buzuye n'umukama nako mutima mweranda avuga ati nibaruhuke imiruho yabo kuko ibikorwa byabo bafite kibabwirira ijambo ry'Imana.
kugira ngo tujye gushyingura abacu bitabye Imana Elira Diane Ababashe hanyuma bagasubira aho twarimo ariko twame twibuka ko abadutanze gushengera tuguma turi kumwe mu Mana nzima tuzosubirayo tuzohirayo tuzira kubonana tutagitandukana ivyo nta mukristu yobikekereza mbere nimuze tubirimbire hamwe n'uburimbo bubitwibutsa abarimbira Mana turizigiye kandi turemera azaduteka ko kubw'ibatisimu twarose yadukanije na Yesu Kristo yapfuye akazuka natwe tuzozukira ubuzima budahera twese kubera ukwemera ndahezagiye ibiziga izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Hora n'umukama. Bavukanyi nimuze twongere dushikiriza Imana uyu muvukanyi umuvyeyi wacu n'umukunzi wacu Bonaventura iyo umuvyeyi yuzuye imbabazi n'impuhwe. Dusenge dufatiye kuri aya majambo Yezu Kristo atubwira ati jewe ndizuka n'ubuzima ubunyemeye niyo apfuye
azosubira kuba muzima. Uyu muhisi Bonaventura yemera Kristu, turazi ko yanafasha mu bitari bike no mu masabamana mu kuririmbira Imana, nico gituma twomuhereza uwo yamye yishimiye. Nimuze rero twese tuvuge duti: Mukama twumvire, Kristu dukundire. Mukama twumvire, Kristu dukundire. Mukama Yezu, turazi ko wamana imbabazi, ni nazo zagutumye uja kumva ya Lazaro ukamuririra. Natwe turagusabye uduhoze muri aya marira turimwo, kugira ngo tugumane ukwemera, ukwizigira n'urukundo. Twumvire se Mukama. Mukama twumvire, Kristu dukundire. Nkuko wazuye abapfuye, turagusabye ushikane mu buzima bw'amaho uyu muvukanyi wacu tugushikije Bonaventura, kandi ko aho Bonaventura yabatizwa, aho yabatizwa mushizemwo ubweranda bwawe. Turagusabye n'ubu naho ubumwuzuzemwo, mu kumwuzuzamwo ubuzima bwose bw'abana b'Imana. Twumvire se Mukama. Nkuko wahora umukagaburira umukate, umubiri n'amaraso vyawe, nawe nyene Mukama urabizi, urazi ingene ugupfa kubabaza, ko wapfuye ku bwacu ugatsinda urupfu ngo turonke ubuzima. N'uyuho muvukanyi wacu Bonaventura, intsinzi yawe natwe dusigaye, umuryango wiwe, inshuti n'abagenzi, uturemeshe. Twumvire se Mukama. Wipfuza guhoraho, raba rero mvyeyi nzima amarira n'amaganya turimwo kubera urupfu rw'umukunzi. Uheze wumvize ibisabisho byacu, ukize urupfu rudahera uyu muvukanyi Bonaventura, umushire mu gahimbare kawe, bagasangire n'aberanda bagukikije. Tubigusabishije Yezu Kristu Mukama wacu. Ko tutatandukanye uzokwamana natwe. Ibyo twakoranye, ibyo twayaze, nivyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika. Nawe Mukama Yezu, niwe tweza kamaso muri iki gihe. Turazi ko uri wacu tukaba abawe. Nuze dusangira umubabaro, uheze uturemeshe nkuko waremesheje abo mwagendana ukiri ku isi. Turazi ko umutima uremesha umuntu mu gihe cy'urupfu ari we wutanga. Turazi kandi ko ukwizigira iteka rigenga n'urupfu rw'uwacu aje wawe. Ahubwo turose ubutwari bw'umutima n'ingoga zo kurangurana neza ibikorwa byose umutima utikunda. Kandi ni wewe ubuzima bugarukako. None rero ko wakiriye uyu wawe, nuhezagire uruhafu tugira ngo tumubikemwo ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Turi hano duherekeza umuvyeyi wacu yitavye Imana, avuye muri twebwe. None rero tugomba kuvuga ivyaranze uyu mutama wacu yitavye Imana. Nkuko mwagiye muravyumva, uyu mutama wacu yitwa Ndabacekure Bonaventure. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1959. Abatizwa muri uwo mwaka nyene muri paruwase Kibumbu. Yagize mariage mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980.
itariki 4 z'ukwezi kw'icenda ngaha nyene muri paruwase ya Kibumbu. None ni misa yo kumusabira irya nyuma ibereye hano muri paruwase Kibumbu nyene. Yavyaye abana 10. Muri abo 10 habayeho abana 7. Abo nibo ari bazima n'uyu munsi. Abamaze kubaka urugo rwabo ni 6. Hari hasigaye umwe. Yitavye Imana afise abuzukuru 21. Ndabace kuri Bonaventure yaranzwe n'umutima urukundo ku muryango ndetse no mu kibano. Yabaye umugwaneza ngaha, abatari bake barabishingira intahe. Ndabace kuri Bonaventure yari umurimyi, akaba n'umuhinga mu guhingura ivyuma vyagwaye, akaba ari nawo mwuga yaraze abana biwe b'abahungu. Tukaba tumushimira cyane vyimva mutima. Umuryango wiwe turamushimira vyimva mutima kuko ntaco twigeze tumuburana. Uyu muvyeyi yakunda Imana, agakunda gusenga, yakunda gukora cyane, agakunda umuryango wiwe. Tumwifurije ikiruhuko ciza. Ikindi twobibutsa nuko ashengeye adusigiye umuvyeyi mama wacu. Imana imuzirikane. Itariki yapfuye ni ziri kuri uwo musaraba ni itariki 1 y'ukwezi kw'icumi 2025 niho tuvuyemwo yitavye Imana. Imana imuhezagire. Akajambo ko kumusezera, ubuhinga bwa none bwarateye imbere, nawe twagire tugatega amatwi. Bavukanye inshuti n'abagenzi, ndabaramukije amahoro y'Imana. Ndashima Imana kubw'aka kanya impaye ko kuvuga ijambo ryo gusezera papa wanje. Imana yarayikunze kuturusha. Gupfusha umuvyeyi si ikintu coroshe, na cane cane iyo uje kubura umuntu yakubereye vyinshi mu buzima. Nta jambo ufise rikwiye ryosigura ububabare mfise mwaka kanya, cane cane kuba nagize amahirwe yo kumusezera irya nyuma. Ariko nubwo bimeze uko, ndazi ko papa yari umunyakigongwe, akunda cyane amahoro, kandi yamatwigisha kubabarira no gukundana cyane cyane mu muryango. Yari umunyamwete, mu bikorwa vyamuranze cyane cyane harimo gukora, agakunda ibikorwa, agaharanira neza y'umuryango. Ico savye abavukanye ubwa mbere nuko twobandanya tugiranira urukundo nk'uko yari yarabitwigishije. Nizere ko mutakorera ku gitsure ciwe, ahubwo mwagendera impanuro atasiba kudusangiza buri munsi. Ubwa kabiri, twishimire kandi dukunde umuvyeyi adusigaranye, ariwe akaburane kaboneke mama wacu. Tumubungabunge kuko ari umuvyeyi adusigaranye. Tuze tumugamburukire muri byose. Ndamusabiye aharuhukiye hose, Imana imwakire, imuhe ikibanza ciza. Twamukunda cyane, ariko Imana yamukunze kuturusha.
tuzomwibuka mu mitima yacu kandi ivyamuranze nifuza ko vyokwama biranga na buri muntu wese amukomokako. Namwe inshuti, ababanyi n'abagenzi, turazi ko umuvyeyi yari afise inshuti n'abagenzi. Turabasaba ntimuce mutererana umuryango, muze mutwame hafi nk'uko mwamye mubikora. Mboneyeho n'akaryo ko gushimira mwege mwese mwaje kudufata mu mugongo muri bino bihe bitoroshe. Imana nibahezagire, mutugire urukundo, urumwe no gufashanya umuryango wagutse asize ku isi. Murakoze. kugira ngo abariko baradufasha mu cyaro.